Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Muri iyi ndwi tugiye gusabikanya ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi. Izaburi tugiye gusabikanya ni Zaburi ya 91, abo twatanguranye niyo tugezeko kuva ku ntango. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo uwukingiwe na rudasumbwa ntaco yinona. Uwiberaho akingiwe na rudasumbwa yama mu gitutu ca mushobora vyose. Mbwira umukama nti uri ubuhungiro bwanje, uri ubuhungiro bwanje butamenwa. Mana yanje ni wewe nizigiye, nkako niwe agukura mu mutego w'umuhigi, akagukura mu karanda gatikiza inganda. Azogupfukisha amoya yiwe, uhungire munsi y'amababa yiwe. Ukuri kwiwe ni inkinzo, ni igitembe. Muzotinya ibigukanga mw'ijoro, canke umwami uvundera ku murango, canke akaranda kagendera mu mwijima, canke ikiza gitikiza ku mutaga izuba riva. Hazogwa 1000 iruhande yawe, 10,000 iburyo bwawe, ariko wewe nta kizogukorako. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen. Abana b'Imana, Izaburi ifise uburongo 16, ariko tugejeje ku karongo k'indwi. Iri jambo ry'umutwe riravuga ngo uwukingiwe na rudasumbwa ntaco yinona. Alleluya, amen. Ngo uwukingiwe na rudasumbwa, uwukingiwe n'Imana yaremye isi n'ijuru na twese abantu n'ibiriko byose, ngo ntacyo yinona. Murumva ni jambo rikomeye cyane, kandi ni jambo riremesha umutima wanje n'umutima wawe, amen. Akarongo ka mbere karavuga ngo uwiberaho akingiwe na rudasumbwa. Umuntu abayeho akingiwe na rudasumbwa yama mu gitutu ca mushobora byose. Ngo yama mu gitutu ca mushobora byose. Umuntu abayeho yizeye Imana, yumva ko yibereye mu biganza by'Imana, yama akingiwe ngo na mushobora byose, kuko Imana ari ishobora byose. Naho yoba nyamugigima imeze gute, naho cyo igihuhusi kimeze gute, ntigishobora kugukanga, ntigishobora kukugirira nabi. Murabizi hari ibizu bikomakomeye mw'isi bihenagurika, tsunami gatera, mugabo umuntu benshi bagahwera, mugabo umuntu makarokoka, canke abantu 100 ab'Imana ishatse, kuko bayizigiye bayihungiyeko. Rero natwe dusabe kwibera muri mushobora byose. Kabiri havuga ngo mbwira umukama nti, ngo abwira umukama, canke jewe mbwira umukama Imana ni wewe ubwira umukama Imana. Ijambo tugira twumve yobwira Imana, uri ubuhungiro bwanje. Alleluya, amen. Uri ubuhungiro bwanje Imana. Imana niyo buhungiro bwawe. Yibarira iryo jambo, uri ubuhungiro bwanje butamenwa. Arasubira ngo uri ubuhungiro bwanje butamenwa. Mana yanje ni wewe nizigiye. Mana yanje ni wewe nizigiye. Alleluya, amen. Bana b'Imana, niko kuri kweli, niko kuri. Umuntu neza na neza amaze kubona kugira neza kw'Imana, kandi nta numwe Imana itaba yiteguye kugirira neza, oya. Hubwo umuntu hari gihe yikwegera ibyago n'ibibazo, akumva ko Imana itabaho, canke ko Imana yamwirengagije.
kubera utayegereye ngo yibwire ikibazo cyawe. Iyo wigize umuhinga, iyo umuntu yigize umuhinga ukuntu ntiyegera Imana, Imana iramwihorera. Ariko iyo wegereye Imana, Imana iragukingira mu buryo bwose, kuko niyo mushobora byose, nta kintu na kimwe gisumba Imana. Imana niyo ijejwe ibiri mu isi byose, niyo yirukana abagomba kukwica, niyo bajya bagira bagute mu cyobo bagaruka bakakigwamo. Bana b'Imana, Imana yacu ni nziza cyane, novuga byinshi. Jewe narabonye kugira neza kwayo, reka mbandanye birasiguka neza. Gatatu naho aravuga ngo nkako niwe agukura mu mutego w'umuhigi, ngo rudasumbwa Imana yacu niwe agukura mu mutego w'umuhigi, akagukura mu karanda gatikiza inganda. Ngo akagukura mu karanda gatikiza inganda, mu mutego w'umuhigi. Bana b'Imana, umutego w'umuhigi, abahigi bahiga ibikoko. Iwacu muri Afrika abahigi bagenda guhiga inyama, bagenda guhiga ibikoko mu ishamba, bagakoresha imbwa. Abahigi benshi borora imbwa, bagatwara n'imbwa mu ishamba guhiga. Mugabo hari gihe bashobora kuba bofatisha nk'igikoko kikiruka kikabasiga cyane, n'ibikoko Imana irabirengera ikabikingira. Rero uri umuntu, hariho abantu bagupangira kukwica, bagupangira imigambi mibi, ariko Imana yo mu ijuru ikakurengera. Nagenda babwira intahe zanje muri Tanzania, nabivuze ariko ntibikabarambire. Mba mbona hari ibinyorohera bica biza vuba vuba gutanga kwa karorero. Ndi muri Tanzania hadutse uruhigi rwo guhiga abantu bariko baricana. Nari mfise umwana wa mbere amufise amezi 10, ndamuhetse mu mugongo, ndafatwa n'abantu barafata barashorera bagiye kunyica, bafise n'urukaratasi rwanditswe ko abantu bategerezwa kuyicwa. Rero jewe bahera kuri jewe barafata, ngiye gutega amasabune kuri stoki. Umukobwa muzima, ndavuga bafise ibibando, bafise bwa buntu bitamana ubunana buri kwimi imisumari. Shimwa Yezu, wewe wandinze kuva kera. Basi hanyuma kubera ko Imana yari ifise ku mugambi, kubera ko Imana yari ikinkunda, kwanza Imana ntizokwigerereka kunkunda, kubera ko Imana itashaka kompfa, ahubwo ashaka ko nzoza ndabibwira n'abandi kugira bumve ko uri mu Mana rudasumbwa akingiwe. Haleluya, amen. Rero baca guhitana ubundi mwicanyi bari bakorana ibyo bintu byo kwica. Hanyuma jewe rero ndaraba ndavuga ni Imana, nkasengera mu mutima. Bana b'Imana, tuze turashima Imana yacu, kuko iyo ugeze mu bikomeye usengera mu mutima, Imana ikakumva ikagutabara. Cyane jewe mu iki gihe kimbeho, hari gihe byuka mumva sino kwicara ku gitanda ngo mbure sengere ku gitanda cyane ngende gusenga nyene. Mugabo kubera imbeho muri cya kireta nyene ngicara ku gitanda n'ikireta nipfutse, mbe nipfuka ikireta kimwe, ishuka ibireta bibiri kandi bya dapo, kandi mba nambaye n'impuzu zimeze ukuntu n'ipataro munsi ni ibintu nk'ibyo. Nkaca rero nkasengera muri icyo gitanda. Hanyuma nafise yonja buba bwakeye mba mbona ko ari mu gitondo, ngera nkiryamira. Ariko Imana iba yanyumvise. Hari n'igihe ngenda kuryama, hari igihe ushobora nja kuryama fise ibibazo. Bana b'Imana, fise nk'ikibazo, nyimba ari ikibazo kiba kiri mu muryango, bikangura nasenza yo kuryama, kandi nkumva byangoye gutora itiro, nkumva umenga si itiro ntiririko riraza ngo sinzire. None ndasinzira gute?
okay nca ntora umuti nca fata ishapure jewe reka nivugira ishapure hari igihe nza gusinziriramwo kandi niko byaba bigenda kandi aho simvuga ngo mba nishishapure canke isengesho ryanje oya kuba ari kugira gusa ntoritiro kuko ndashobora kuvuza muri telefone ijambo ry'Imana canke turirimbo bigahera mugabo numva umenga itiro ntiriko riraza kubera ko hari ikintu runaka nguma ntekereza mu mutwe mu mutima numva cyambujije itiro nca ntora ishapure ni ubu ngira mvuga ishapure y'amagorwa canke inezereza nkayitangura nkayivuga ndi mu kireta mu by'ukuri sinigera ndayimara ndanduka nkasinzira ndayifise kandi aho naringeze nyene nkasinziriraho hari igihe nikangura basi rero nikangwe mu gitondo nca ndayibandanya nkayimara kandi iryo nishengesho mba nkoze ritari kuri gahunda ariko Imana ikambonako narifise uwo mutima wo guhigira itiro mu gusenga. Haleluya, amen. Ubwo rero tubandanye murumvise rero ngo nkako niwe gukura mu mutego w'umuhigi akagukura mu karanda gatikiza inganda akagukura mu karanda gatikiza inganda nariko ndababwira uko kuntu abantu muri Tanzania bari bashoboye bagiye kunyica umugabo nkasengera mu mutima mwumva ijwi rirambwira mwananje va mugende naraba hirya no hino nkabona impagararanye n'ibimwanyi sindonka honja mugabo ndumva umuntu ariko aransunika mu mugongo ariko arambwira mvemo ubwo rero yarinde uko biri kose sinamubonye ariko arashobora kuba yari mu marayika w'Imana yari karankurayo turaza no kubyumva kandi icyo gihe hapfuye abantu benshi cyane abakurikiranye intahe yanje muri Tanzania barabyumvise kandi aravuga ngo azogupfukisha amoya yiwe. Haleluya, uhungire munsi y'amababa yiwe ukuri kwiwe ni inkinzo ni igitembe. Ukuri kw'Imana ni inkinzo kuri twebwe. Ukuri kw'Imana twese jejwe kutubungabunga ahubwo duhungire kuri rudasumbwa kuri mushobora byose we ashoboye byose. Aha naho kandi abakurikiranye intahe mu Burundi narabwiye ingene mu ntambara byagenze ukuntu nashatswe kwicwa keshi ukuntu nahuye n'ibigeragezo buriya abana b'Imana byari by'Imana yari kirantegura kugira uyu mwanya nzobe ndiko ndasangira ijambo ry'Imana n'abandi shinga intahe ibi ndiko ndasomera muri Bibiliya ndabishingira intahe uko nabibonye kandi ko arukuri. Haleluya, amen. Ko mu Burundi bagiye bica abantu kuntu bashatse kunyica ukuntu hirya no hino hagwa abantu benshi mugabo jewe Imana ikantabara ikandengera. Gatanu aravuga ngo ntuzotinya ibigukanga mwijoro ngo ntuzotinya ibigukanga mwijoro canke umwami uvundera ku murango ngo canke utinye umwami uvundera ku murango. Bana b'Imana ku murango murabizi nko mu ntambara ingene abantu baraririza imyami barasana ni kiriya gihe yari imyami bakoresha no muri Bibiliya bandika iyo myami ariko murazi ubu n'amasasu. Rero mu masasu Imana izokurengera no muri aya masasu. Ubu mwisi benshi ntibagikoresha imyami bakoresha amasasu noneho murabo musigaye mubibona ibyo mu ntambara hirya no hino ku isi ingene bakoresha ibigwanisho bagakoresha indege zitagira abapilote zikaba arizo zihonya abantu ziguma ariko abantu barapfa uw'Imana yishakiye cyangwa uwiyegereje Imana ikamurindira hajyanye n'abantu bariko baratikirira.
indege irashobora gukoroka hakarokokamwo umuntu umwe canke hakarokokamwo abantu bangahe, Imana ikarinda uwo muntu. Indege irashobora kuguruka ikagenda mu mwaka mu myaka 2 yahera. Hariho umuhungu yitwa Bahati, indege yaramusize. Ndumva yamenyekanye cyane, twebwe abantu tuzi iryo zina Bahati, ndumva yari Bahati, iryo zina umenga ryari Bahati cyane, sinibuka neza, ariko ryari zina ubona ko rizananye ku Mana. Yari umuhungu mbega kwanza yari umurundi. Rero indege aracererwa ku ndege, hanyuma abantu bari mwiyo indege iragurukira musika, abantu bose bari mwiyo ndege baratikira barahera, ariko we Imana yaramurinze ntiyurira iyo ndege. Buriya ari gihe ibintu bituma ko nk'ubu yari yababaye ati indege iransize amahera yanje nari natanze, ariko nyuma amaze kubona ibyo bibaye arabona neza ko Imana yari yashatse kumwongera iminsi yo kubaho, cyane kugira uwo ari we wese azomenye ko Imana ifise inzira nyinshi zo kurinda. Turabandanya. Canke akaranda kagendera mu mwijima, canke kiza gitikiza ku mutaga izuba riva. Imana izokurinda. Twari kuri aka karongo ka 5 na ka 6 biravuga ngo ntuzotinya ibigukanga mu ijoro, ngo ntuzotinya ibigukanga mu ijoro, kuko mu ijoro haba ibintu byinshi bibi. Bana b'Imana, mu ijoro urashobora, jewe mu ijoro hari gihe nama ntegwa n'ibitero bya Satani, mugabo Imana ikaba yabinyeretse nkabibona, hanyuma nkasenga. N'igihe rero mu ijoro hizira abamarayika nkababona mu nzu yanje, kandi uko n'ukuri ajya kuri cano yanje handitse ko Bibiliya yera, Bibiliya nyeranda. Hari mu ijoro aho Imana yama iryo zina, icyatumye icano yanje ndayishyira ko Bibiliya yera, Bibiliya nyeranda. Ndota kwanza sinari ndose, sinzi ukuntu byaje, mbona Imana ikiranyereka ibintu, mugabo mbona ibitero biraje kuntera ngo binyinjiremwo, ndasenga mvuga ati Bibiliya yera, Bibiliya yera, Bibiliya yera, Bibiliya yera, Bibiliya nyeranda, Bibiliya yera, Bibiliya nyeranda. Aba ariko nguma mvuga, mbona ibitero by'abadayimoni biriko biraza kuntera, kandi byari byatanguye mbonamwo n'abantu nzi. Basi rero hanyuma maze kwikangura nariyumviriye, narasenze, umutima wahabutse, ndibaza ibintu binteye n'ibiki. Rero mugabo maze kuzanza mukamaze gutora ubwenge, ndavuga nisinavuze mu izina rya Yesu, ndavuga ni mu izina rya Yesu, ntangura gukwambaza Yesu, niko ntavuze mu izina rya Yesu, ntingira sinasenze neza, sinabikemeye neza. Ariko buriya Yesu yari karambwira ko uwizigiye Bibiliya yera nyeranda, ukabuyisoma, ukabuyitwararika, idukingira aricyo kigwanisho gikomeye cy'umukristo. Umuntu adafise Bibiliya nta nko hafise, nta kigwanisha afise. Kubera naho ndababwira imbere yuko korona itera, naho aravuga ati Yesu yarambwiye ati bwira abantu bagura Bibiliya. Hari nabo ibyo ndekana byihoze, bwira abantu bagure Bibiliya. Abantu benshi baraguze Bibiliya, abantu benshi batunze Bibiliya, ariko umuntu agatunga telefone y'ibihumbi 100 mu Burundi. Mu Burundi nk'iyi phone ndazi igugwa, yo bigugwa nk'imiliyoni 2 canke zingahe, kuko iyi nayiguze amahera oya. Rero ugasanga umuntu mu Burundi afise telefone y'imiliyoni, canke afise telefone reka dubipunguze y'amajana 2, kuko narabonye biraharaye. N'umuntu muto arafise touch, ugasanga afise telefone y'ibihumbi 200, mugabo Bibiliya y'ibihumbi nka 20 ngahe sinzi,
kuko mu gihe cyahera ndumva nje Bibiliya nayiguze 2020 mu Burundi barayimpostingira ugasanga umuntu nta Bibiliya atunze kandi Imana yaramuhaye kumenya gusoma none wumva woba wizigiye Imana gute udafise Bibiliya rero dukwiye gutunga Bibiliya niyo mpamvu rero aravuga ngo ntuzotinye ibigukanga mu ijoro canke umwami uvundera ku murango nibyo nariko ndababwira ati mu ijoro haraza ibitero ariko kubera wizera Imana ikakurengera umwami kumutaga mu ntambara ntugira ubwoba canke ibihuhusi ntugira ubwoba umenya ko Imana muri kumwe gatandatu canke akaranda kagendera mu mwijima akaranda kagendera mu mwijima ingwara nyene nimwabonye none bya corona yarugaye amashengero corona irugara amasoko mugabo abari bafise Bibiliya babandanije gusenga jewe narabayeho ntaja mu isengero naramaze igihe ku isengero ntajayo kubera ko natewe nase gutega urushinge rwa corona ntaja mu isoko ndaguma ngaha mu nzu n'abana mugabo yeza arongera arabigira neza barugururira n'abatatewe rero abana b'Imana kubera nari nifitiye Bibiliya kandi sinigeze mpagarika kuvuga ijambo ry'Imana kuko ibi nagumye nkora ijambo ry'Imana nk'uko dutunge Bibiliya kandi ntitukagira icyo dutinya tuzi ko twizigiye Imana cyane gitikiza ku mutaga izuba riva ngo cyane gitikiza ku mutaga izuba riva corona marabonye nyene tikiza ku mutaga za Ebola imbese ibigwara byinshi bitandukanye hanyuma kandi tutirengagije n'intambara z'amasasu indwi ariko karongo duhereza ko haravuga ngo hazogwa igihumbi ruhande yawe ngo hazogwa abantu igihumbi ruhande yawe ibihumbi 10 iburyo bwawe ngo ibihumbi 10 iburyo bwawe igihumbi mu bubafu bwawe abantu bapfe mugabo Imana wowe uyizigiye ikurengere buriya rero hari ibintu biba abantu kumbre bagapfa canke ibintu ibiza bigatera imyuzure igahitana abantu kubera ko Imana tuyishavuza ikatikiza mugabo wowe yubaha wowe yizigiye ukaguma ukomeye komera rero nigihe yeza azoza gutwara ishengero canke igihe yeza azoza guca urubanza rwa mwisho wowe uzoguma ukomeye haleluya amen ariko wewe nta kizogukorako ngo ariko wewe nta kizogukorako haleluya amen bana b'Imana wewe ngo nta kizogukorako izera Imana novuga byinshi kukubera iyi zaburi numva ari iyanje kabisa kandi nawe ndizigiye neza ko ari iyawe hari benshi tuganira nubwo benshi mundakarira ngo sindabavugisha canke mundungikira ama message sinze ndishura nkuko mubishaka mu byukuri hariho bamwe ibintu baba babwira ntashobora kubikemura kandi ntashobora nca numva nto kwirwanda navuga rero abana b'Imana igikuru kimwe gusa twizera Imana iyo nzira wizeye go uri kuricira irashobora kubidazoshika mugabo iyo wemereye Imana ikagucira inzira akaba ariyo izogushikana aho ushaka naho umukamashaka izaburi rero n'ubundi turacyayibandanya hazokurikira odigira kabiri kuko twagarukirije hagati umukamimana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza